kuba fidele canke kuba fidele no kuba ukunda umuntu hari kuntu bifite difference binaka n'est-ce pas igihe cyose umukoresha bakubwiye ngo ngombe ngo ya raporo ngo nturayiheza hajya umenye ko nyene arama ni scandale. If you build well. Ndabaramukije mwese mudukurikirana kuri BMBC Broadcasting muri kumana umukunzi Katia Benita mu kiganiro icanzo c'iterambere. Mu ndwi heze twavuganye kuvyerekeye akazi mbega akazi kagenda gute gakugwa gute ni wande akwiye gukora akazi wakora ku myaka ingana gute n'ibindi. Uno musi rero ndi kumwe na mugenzi wanje reka abaramutse hama shatugendera ko tuvuga ico tuzavuga no musi. Ariko dukurikirana ndabaramukije ni Caritas Nduwimana. Caritas Nduwimana kuri uyu munsi ntatu kwajuta ko gatoyi nka ka briefing kuri uno munsi nkuko babimenyereye mu kiganiro cyanzo c'iterambere umuyobozi wacu yagarutse kandi kugira ngo atuyagire kubikurikira ko kubivuga yuko kizira yuko umushefu arinda gusaba raporo umuntu umukoresha wiwe. Reka twane tumuramutse ndabaramukije. Urakoze Katia, urakoze Caritas. Kuba mwasuye kuntumira muri studio za BMBC Broadcasting kugira ngo shobore gusangira n'abandi experience yanje mu bijanye no gutunganya akazi no kugakora. Yego novuga ku mbuga ngurukana bumenyi no ndakwita motivation speaker kubera buri munsi uno musi urumva bimeze kunukunuko mukazi mwo kwitwara ukunukunuko ni nayo mpamvu itumye tubatumira ubwira kabiri kugira ngo ushobore kwiganira abadukurikirana mbega mu vyerekeye akazi kwa tungene vyogenda hariho rero novuga gute aka hajya burya buntu baba bwandise baza kumfasha sinzi ngene bakita bavuga ati kirazira ko umushefu wawe kwibutsa gutanga rapongo wantebeje novuga yuko bivanye tuvuge n'ikiringo muba mwahanya ati iyo raporo ndayikeneye nko kuwa kane agaca koza mbega ya raporo ariko wa gatanu mbega ya raporo igeze mudusigura ati mbega ibyo washatse gutanga message yahe canke twotanga raporo ryari bigenda gute. Okay, iyo sujet ni sujet ihambaye gose. Kugira ndakwereka igitumi hambaye uramaze kumva nk'umukuru w'igihugu akavuga ati yishure rizebe ryaheze mu mezi nk'abiri ni ibintu bishoboka difate mugabo kubera hari abantu muntu munaka canke ibi bitaro bizebe byaheze kubakwa canke iyi sale canke iri barabara canke ingorane izebe yaheze kubakwa mu mezi gutunganya amezi abiri canke atatu urazi ko bishikagiye mu mezi atanu agasanga ntibirako cyane gose twegereje tuvuga duti abantu bose baje bavuga ngo nta mahera nyane bafise mugabo jewe nk'umuyobozi wa BMBC inyobora abakozi benshi amajana menshi naranditse kuri kumbuga yuko igihe cyose umukoresha bakubwiye ngo ngombe ngo ya raporo ngo nturayiheza hajya umenye ko nyene arama ni scandale n'est-ce pas hajya ni scandale kubera yuko urumva hari ivyo je nga maîtriza nanje binshikira ukagira nk'inama nk'ubu gafata abashefu gafata gacaga inama hanyuma mugafata des décisions mukatribuwa n'ama responsabilité ko baza kudishira mu ngiro hanyuma rero nyuma y'imisi nk'itatu tugasanga ntibaratangura kandi harageze ko batanga raporo wowe waza kubaza uti hewe le dossier yanaka yimpe harageze ukazona umuntu abizuguya yaheruka kuyiyumvira tukiri hahandi kandi urumva nakwese muri BMBC honyene n'ahandi biraba no mu bihugu maramuvyumva nk'abategetsi bagakugwa kubera batashize mu ngiro ama decision bakuru babo bafatiye imbere y'abantu canke bagize tukiraho nyene hari gihe usanga mengo umukoresha kenshi nabakeneye gutahura hari abakoresha nyene bagoye ukamengo kujya kubera hajya ubushobozi bw'abantu hari abantu baba kujya hari abajeni hari aba faible hari aba moyen n'abantu batandukanye rero umukoresha urakosha kuvuga ati akaguha novuga nka conva akaguha ati ejo uzompaye hapo mu gihe umukoreshwa wabona yuko
biraremereye gusabwa ubwanya munini bimusaba umwanya munini umva rero mu bintu kizira kugira gukora bityo kazo mbajije umuntu yifuza gutera imbere mu kazi kiwe muri societe muri entreprise abamo canke arongoye ubujyajya ni bubi rero twe nka muri BMBC ni nayo expliquer ko mu zindi entreprise canke mu zindi nzego naho abantu bubaha abashefu babo ngaha mugabo jewe nk'umuyobozi le systeme twubatsemo ngaha ni yuko umuntu ashikiza kari ku mutima rero ton chef nashaka gushikiza ikintu ubona kidakunda umwemerere haveza nawe guprometa ibindi bintu imbere y'abakiriya ba entreprise cyangwa partenaire b'igihugu canke biki kandi utamwanke n'est-ce pas uvuga imbere mu nama leta notre chef canke nimba ari ibintu bidakunda kuvugira muri benshi gacumbuga ati hariho done ibura iri important iyi ni nkurikije igihe idone nzoyironkera ni mu reka nze ndabaye raporo ryari n'est-ce pas rero igihe ton chef atazi ko ufise ingorane kirazira ko mudeseva kuko umva mu kazi munateza imbere n'umushefu yego wumvise umuntu abaye generale nuko hariho amamisiyo yatumwe akakora neza yego mu bisanzwe nabashebu wumvise umuntu abaye bamuhaye promotion mu kazi nuko hari amamisiyo yatumwe n'abashebu akakora neza nta bindi bintu bituma umuntu atera imbere rero uwo muntu ashobora gusinya ikintu gihindura ubuzima bwawe gateza imbere ubuzima bwawe n'umuryango wawe kirazira kumuhenda kuko hamagaye mu ngorane nawe rusigara rero bisigura iki nshatse kwera ico kibazo kuvyerekeye ama responsabilité bigenda uko muragize inama canke umushefu waraguhamagaye mu biro arakubwira ati ngomba dukora iki niki ndagikeneye kunuku hakenewe nibi keshi buri umuhinga bajya bita abatekinisiye wewe torore ni yiki nimba ubona ashizemo ama emotion menshi ton chef hakaro nkaje nkabwira ati ejo nkeneye ijyanzu nkaje mu byo nkoramo muri entreprise nkoramo nkabwira umushefu do chantier ncanke mu engineer ati kijya iyanzu buze mu gihe kwa gatanu mba ndiko mvugana n'umuhinga acambwira ati avi technique mon chef hariho igikoresho dukeneye kigugwa mu Bushinwa indege doshika ryari ntituzatagishikana hariho niki indege ntizatagishikana ku buryo jewe iyo namihera insohotse imbere y'umushefu wanje mba namuhaye amakuru atari mu ruyeri y'ibishoboka n'ibidakunda nimba naho basi dufate sanze hari amakuru nibagiye igihe ko turavugana ngenda nkamubwira nkamuha communication nkamubwira ati mon chef mu byo twavuganye hari ikintu tutafashe en considération kimeze ukuntu kizotuma rendez-vous taba respecté mugabo none umara maje ton chef none la société ko yimara maje bica bigenda gute rero shaka kuvuga iki ibintu bidashoboka umuntu akaba ari entouré n'abatekinisiye bo muri company yiwe yo muri ministère yiwe musanga hari ibintu mwe mudatahura ko biremereye urazi nka jewe nyobara BMBC ngiye ngo nigikunda kubera me collaborateur bitwa abatekinisiye bari projet kigogo batagikoze neza urumva ko mamara maje entreprise niko byo gendanye kandi ndayimara maje urashaka gusanga umukiriya ari mekonta yo twimana akazi gasanga kabara no muri yaride kokoresha abakozi byo wacijana amezi nkangahe sivyo rero hari ibintu bya communication gutanga makuru abantu duge gufata ko ari mineneko nshatse kuvuga iki rero nimba hariho abashefu batari proche n'abakolaborateur babo nibagegeze kwa proche kugira ntibaze barabigovye barako babwize realite kuko urumva nk'umushikiranganje twara isosiyete ya leta canke ONG canke une institution privée mugabo ikomeye ibintu uvugira ku mateleviziyo abantu baravyumva umukolaborateur donc nico gituma je murabona mu bihugu bimwe kiradira aho guhagarara imbere y'umushefu wawe udafise karamu avuga wandika ivyo yavuze ko buca bikogwa ifokero mate bitangwa gukogwa naho basi doyora gutangura sivyo rero kiradira ko nk'akaroro je cyo notanga nkaje nyobora BMBC tujanya ahantu n'abakozi muri BMBC bijya tuvugana nabanye namazu canke ama projet baza barandika ku mugoro bacavuga ati ko kumushefu yavuze ko izokogwa ninda zogikora tugipange gute n'est-ce pas rero kirazira guhagarana na shobuja mu kazi ntufate note
kirazira kuvyuka mu gitondo canke ngo uryame utasomye ahantu wanditse note y'ibintu wafashe muri kumwe na shobuja. Hariho ahantu murambona je ndi espera ku bintu vy'abashefu mu gisirikare, hariho umuperezida wo muri Korea ya ruguru ariko aravuga nonga hambere bande bona ku perezida wacu nonga ukabona ko ariko aravuga abantu baguma naco gituma atigenda na wenyene. C'est supposé même hajya burya perezida naho tutabizi haji ashitse muhira hajya ijambo barisubiramwe aba ministre ngira ngo akaryumviriza kugira umwe wese mu byajeje acabikora. Iyo bidagenze uko burya bamumara maje kuko aravuga ibintu basanga n'amahera ariho yo kubikora mugabo kubera bitokunda kwa vyikorera ntibikogwe. Rero muca mubona ukuntu biri danger gose guhagarana n'umushefu Samara ikintu cyose kiri danger kuko urumva ubuzima bwe buri en danger igihe le chef ari entouré n'abantu batari seriye ashobora kuvuga amajambo ntibayandike, ashobora gutanga des rendez-vous ntibazandike, ashobora gutanga des promesses ntibazandike, ugasanga umushefu yiretrouvier ama promesses yatanze ntiyagiye mu ngiro kandi uburyo bwo kuyakora bwari buhari mugabo yari kumwe n'abantu babashenze badafata note turi kumwe. Rero nshaka kuvuga iki nk'abo dukora muri BMBC jewe ndatanga ico bita education financière kwa bakozi ba BMBC ndabigisha ukuntu umuntu atera imbere, ukuntu umuntu ava kuri A kaja kuri B bandabyana hene ibintu revyo kwa seriye mu kazi kuko jewe nimba nyobora no societe nuko ndi seriye. Abantu dukora na partenaire bino societe baranzi ko nshitse mu kazi jisho rivyuka ivyo mbarikangana nkuko kuko nituvugana ibintu muce ndabitariye. Ubu societe yarakuze kubera ubuharige mari kwe n'abandi bantu nabo iri so charge yo gufata note no kwitwareka ko ibintu byose byavuzwe ibihambaye nibikomeye bikogwa. Niho rero hajuze umuntu ariko atera imbere ubu uye kubera nk'aya ma registre masigaye ahari urumva abantu bakeneye gufata amanote menshi iteze meme a registre ivyo umushefu wabavuga bakaza kubishira an application. Rero nico mugabo usohokanye n'umushefu wawe ukagera udafise ukuntu ufata note hanyuma agatanga promesse hanyuma akagira engagement muri kumwe ikazokwibagirwa nyene ukwiye no gufungwa kubera hari gihe abayemeye ibintu bihambaye urakoze kazi. Ego mbega umuntu utanga raporo ryari rero mu gihe uvuga ati ni kugenda no kwandika ntugira mu gihe uvuga ati mu kiringo nyacu cyo gutanga raporo ni ryari mu byakazi hari ibintu bitagenda ko byateguwe. Nk'ubu nkawe nkaguha responsabilité ariko ushitse kuyikora ukabona des obstacles zimwe ziri insurmontable. Rero wewe wihata gutanga raporo ku gihe cyashinzwe. Hari ibyo bitama rapport définitif, rapport d'étape canke basi avant projet y'ibintu bagutumye. Biramara amajere gufata umuntu yahawe raporo kandi bifatiye kuri experience bafise mu kazi. Umushefu akavuga ati ndiko ndavuga icando c'iterambere. Abantu ni bashobora kwira batera imbere igihe bafina mu kazi. Igihe usokana n'umushefu ntugugumwe ntutinye ko avuga ibintu ngo vyibagirwe. Uravyumva? None ari president byegenda gute? Ari umukuru w'isosiyete ikomeye cyagenda gute? Ari umukuru w'ibanki cyagenda gute? Ari umukuru wa BMBC cyagenda gute? Numva ko uburi kwashira handanje institution kandi atari we finance sivyo. Rero rapport itangwa ryari. Uwo dufatire kutanga kwa kane ngoma mvuge mu reka negative dushaka kuba. Wari gutanga rapport no musi nko kwa mbere kwa kane. Ukabona kwa kabiri uri kuyikora hari ibintu bitahari. Ucumubwira chef uti jewe mbuze ibi nibi. Nabwira tu respect amadere. Umva chef kuva nko kwa kabiri abazi ko hari kitagenda agaca avuga ati encadre de chef agaca commanda agatanga devoir de sortie zituma mutademerita imbere y'aba partenaire sivyo. Nukuvuga ko mushobora kubura iyo donne mukazotanga raporo ibura mu kintu kinaka muzosanga mu partenaire muramuhaye bien sûr raporo nayo itameze ko mwifuza mugabo il faut que mu partenaire kugira mu raporo itameze ko yashaka il faut que nabo mwamukomunitse kwa kabiri nyene ati ariho done twabuze tuko turarondera tuzoguha raporo ibura mu iki mugabo izobare baha madonana na sivyo. Urumva ariho la suspense chanza icuko umuntu arenze umunsi kuri raporo c'est très dangereux. Cyo cyambere cya kabiri mugabo navuze ko hariho abwo batanarenze umunsi gusa gutanga amaraporo. Hariho n'abantu bibagira gutanga amaraporo cyangwa bibagira gukora ibintu bahawe. Nk'ubu tugira inama wewe n'umuchef wanyu muri televiziyo bakabwira muti jari twafise mu visiteur azoza gutanga interview muri BMBC broadcasting. Wewe
wewe ugasamara ukazona mu visitere muri corridor ngaho ati je mwaranye mvise ravyo ntibateguye ukuntu mwakira ntibateguye ukuntu muyagisha umutwe ntiyawuteguye wowe nyene ubwiwe ntiwiteguye nawe ntiwiteguye uravyumva kubera umva miko mubwira ibintu bikomplike rero izo raporo rero ngo mashe gituma raporo itangwa ugiye cyaye no kuvuga nka jewe ndi moza BMBC turafite abapartenere guhera mu Burundi gushika i Buraya gushika muri Amerika gushika mu Bushinwa gushika he batumina societe dukorana ibaho yunguka anyumva jewe iyo ntanze mu bakozi ba engineer dukorana nkatanga igikorwa ati munama twagize n'umukiriya ari muri Amerika tumvikanye nibi rero nakacugenda wewe ukora ipartiye nawe ukora ipartiye ejo tuzogira dukimira amakuru cyo tuvyazamo project itomoye ryo wewe wase kumpa raporo nza kwibuka kuza kukubaza wa mukiriya ashitse anterefonye monsieur le directeur yasa twahanyarigeze nashaka remo mbwira ukuntu vyifashe narindi rero document nayibuze ariko nibaza ko mwagize akazi kenshi eske murashobora kumpa iyo information mwashaka kumpartage amakuru mugezeko uzubona uguya nkuko ruriko rurabira ton chef ruriko rurabira umuntu rero adatinya kumara mari imbere yashebuja nta mutima bafise abari musazi uravyumva umuntu adatinya kumara mari imbere yashebuja kudemerita abari umuntu mubi gose yo nakwegera n'igihugu yo n'umuntu mubi cyane jere ko yanashaka kumara mari imbere badatabuja nuko batabambona ndiko ndirege uguya ucaruko nkuko ngo nkazamo na wa muntu umushenzi dukorana nkabona nyine umengana hani cabaye nese pa okay nandi birashika mara muvyumva no mu bihugu naho heno kwibikana nese pa rero haba nga muri BMBC haba handi bishitse umenye ko ari kibazo gikomeye fata ko ari umuntu yatimena president rero president kazamba ati monsieur le gouverneur byari twavuze ko abanyagihugu bo ngaha naha muzo barose ibinibi nibaza ko byatunganye nyakubahwa uravyumva ufise ubwoba aho nyene ubugifisa agatima yakugira sivyo mugira ifo kubwumva ko ni cagikomeye rero ifo gufata note hanyuma note kugira ntumara amaze shobuja kubera kumara amaje shobuja ari cya kimwe gikomeye cyane uravyumva ni cya kimwe gikomeye cyane ufu mutanga imihoho hako uyozeragira ama engagement muri kumwe ntuyihagararire kuko ico nogaruka ko abashefo na nka je ntwara BMBC nitwe abakozi beshi gose turi nk'amajana hanga hendwi munani hagiye tufi igihumbi n'ibindi sivyo none ngize nka promesse publique hanyuma ntumva ko mara amaje societe fata nk'umuntu yatwara nk'igihugu rero fata nk'umuntu atwara nka Facebook fata nk'umuntu atwara nka Toyota arafashe de propos fata umuntu atwara igisoda fata umuntu atwara igipolisi arafashe ijambo aravuze ibintu abariyetene bari nyuma yiwe ntibafashe amanote ntavyo bashize mu ngiro hageze ko abwira abanyagihugu canke abapartenere b'igihugu canke bi societe inaka rutura abaha raporo ararondeye arayibuza urumva iyo ukuntu agira isoni urumva ko kamara amaza sivyo rero ndiko nderekana ko hari abantu bafite abuji buri danger abajya bita bodyguard bagendanye abashefu hanyuma bajya bita aba protocole abashefu de mission abaki abo bita abashaje d'affaires n'ibindi aba diplomate kirazira kujya muntu abatari kwarandika ari kimwe n'umushefu kuko bagira ama engagement ari enorme jewe tujanye namwe nkumve dukorana ngaha muri BMBC broadcasting canke nkaba muri BMBC kirazira kudafata note il faut être sérieux kwera umuntu adafata note ariko n'umushefu wiwe abashize andanje son chef il mérite une punition exemplaire sivyo kubera abashize andanje mbere abakozi igihumbi canke ibihumbi canke 2 millions de représentants n'umuntu munaka nico rero ngira ngo toja ku kindi kibazo nane nko muri ico gihe umukozi barabasavye iyo raporo ucyo usanga umukozi ntarayitunganya ntarayibashikirije mwebwe nk'abashefu cyo mutifata amavuta urumva abashefu ingeso y'urugo nti yuba ku rundi company yose irafise ukuntu yubatse igihugu cyose kirafise ukuntu cubatse kandi ni kurumva hariho nk'ibihugu by'abaseriye ibi bigoye kuba
hariho n'ibihugu by'abantu batembere mu by'akazi biyumvira akazi cyane badashyira imbere abashebuja mugabo nkaho urabona umuntu jewe nkurikije nk'ibyo mbona muri experience aho nca urabona umuntu umenga ari mu bintu bisanzwe ariko arakora yumva umenga naho byogenda nabi ntacyo bitwaye bimvikana mugabo rero umukoresha bivanye n'ukuntu azi uwo muntu yihenze niwe amenya igihano bikwiriye mugabo dantureka urumva umuntu ashaka gufata ingingo nka twege muri biometri dukora ibintu by'amahera menshi byo kwa kamazu umuntu ashobora gushira handanje nayiga dukwirukana abakozi byagenda uko nyene nayiga dukwirukana abakozi ngaha muri biometri aba engineer base guheza project kwa ko turakora kandi atamvo nimwe nje mbona gushikamwe nyeni project avuga ati kwa ciye amezi 5 mutarashikiza igikorwa hari kera naha mubona mutakibibona ko mumaze amezi yose mutama ikintu kandi je mwari mwamye nguzukima mu kwezi kumwe canke mu ndwi zibiri je ndavuye mu ntuze cyo gatona wewe kwiyimvye ari kuvuka miliyoni 5 tuyubatse jewe rero ndakwirukanye kuko nawe nturi seri none yamera ko ariyo nawe wari guhembwa bica bigenda gute kirumvikana rero mugabo hari abandi bakora amakosa ari turadura gravité tukabigenza ukundi mugabo gusa tuko tugira kino gana kubera iki je nk'umuyobozi wa BMBC umukoresha ndabona ibitagenda mu gihugu mu buseri abantu bakoresha mu kazi kirazira kudemerita imbere ya shobuja mu maramaze ibintu byinshi fata note le soir verifia nimba ari byo mwibukije shobuja rara wimwibukije nimba ari ibintu uzuri kumwibutsa rara wimwibukije kirumvikana gutyo to chef areshije la societe ishire isisa igihugu kironka makori byose genda neza sivyo kirazira kumara amaza shobuja je répète ubona nimba akora ibintu byo mu mafia utabucigikiye fumutanga imihoho mugabo kirazira kumukurikira utagomba kumukingira ngingo afata mu byo yemeza mu bintu nk'ivyo jewe nk'abadukana muri societe BMBC ndabashimira en grande partie barakingira mes décisions kubera marana mu projet menshi ko turakora agira atera imbere ni kubera benshi ko je ntavyo nshoboye simya ni kubera n'est-ce pas mugabo hari igihe gacamwo nkabona mu izo defiance kandi muri abantu bacanga bagira ama stage nga bagira iki bimenyereza ndabona ko izo spido kutabaseriye mu kazi kudafata note kutavyuka kutajyama umuntu aravyo yanditse ziragwiriye sivyo ntimuze mufate ko amakosa asanzwe rero igishoboka ni ikintu gutanga raporo ikoze nabi hakutayitanga mugabo nayo bitanga nabi uko boss yakubwiye raporo zoyema kwa kane tipe kumudevansa amasaha 2 ukayema kwa gatatu kugira controle udutaye kwa kane raporo irimwo amakuru ameze neza witanze mbere n'umunota nyuma yaho buryo bagize nabi uko wofu mutanga ine etape y'iyo projet kugira ngo ukuntu to chef agugira de correction hanyuma le jour uzumuhe rapport irimwo amakuru ari documenté ari chiffré ibintu nyene technique yuri executable birimwo nyene buhinga na to chef yashizemwo support yiwe hanyuma muri iki kintu cyembuga yuko kirazira gushaka kwemeza umushefu wawe agwaye raporo ukabona irimo ibintu bisaba ubwenge bwa bwinshi c'est suppose que ton chef abagusubda compréhension décision urashaka kumubwira ati chef je kuri kinako tushingaha mugabo ngasa ma dépasse est-ce que tu peux me compléter est-ce que vous pouvez me donner des trucs canke noza mukampa des orientations imbere ko amusushika ntuke kumubwira ngo je ngo byarangoye ngo gukora hageze umunsi wa raporo abariko baranyumva nko ari mu guteye imbere za bura za Amerika ndazi ko ama defense nakunda kubaye mugabo ngaha abantu bashaka kumusaba raporo umunsi wo gukora raporo akaba yakubwira ko amunani gukora ivyo bintu rero umva nkamege mukiri bato ntimuze muvyime ko bashikira urakoze ama muhu harageze muramuhaye raporo mumbwira ati kwa gatanu ndakeneye kuzonshikiriza raporo timorira raporo y'iki ugakuri wa munsi wa gatanu ukatusanga harageze ya raporo arabona yuko ataritegura neza ngo ashire ku murongo bashikirize muri ico gihe naho umukozi yo cyakora iki oya urumva umuntu umutwe w'umuntu si donc umuntu ari raisonnable mu kazi nk'ubu ntiyoshaka kujyama afise projet ya shebuja azi ko ivare miliyoni 100 ajyame abona ko amakuru mu obstacle ahambaye atamukomensa shebuja yaba yo kurespecta umwanya canka ya technique gukora ico kintu none wumva we ukimara kubona ko utazoshobora le jour ryo gutanga raporo ni ya incompetence no kuvuga wo ukora ibintu no projecta kuko baguha raporo uvuga uti
kugira nze ndayitage ku mwanya uno munsi nkora ibi ngira ntuze apply iyo raporo ko hanyuma documentation y'amakuru nkeneye nca ndakora ngaha abo nzo yasaba ni aba banyemeje kuyaguha voilà nukuvuga umunsi yaguha uraruze n'isaho zo yatangira uri seriye n'est-ce pas kuko uhera nyene ukora ucuvuga ati jewe ucurara uwo munsi nyene ubonye n'ibyo utazoshobora gukora bikoresha ubuhinga canke udafite amadone ugacuvuga ati urashobora kurara mubwiye ati ibi ntavyo nzoronka mugabe nzobironka bijya bintu byo kuryama ugasinzira nkuko saha mubona tudatora kabiri nabona tudatora kabiri twege badatabuja tubwiye bati ijya nzu yanje iyi kontra mu yindungikire atayibonye sindyama jewe n'est-ce pas rero mujyama murondera iki mutarakora ibintu nk'ivyo gupanga ivyo muzokorejo umuntu wese ashobora kuvyuka ku kazi adafise pradi di mate kurikira nawe nyine bari byaramugoye twege jewe ndaranzi nk'ubu ndafise amarandevu yejo nzokora ndafise aho nzoja ndaze bazombaza ibintu namaze no kubwira me collaborateur ivyo bazomfasha n'ivyo bandondera kugira akatagene neza kiradure kurara utapanze ibintu uzokorejo n'ivyo rakoze murongera kandi muvuga ngo tuje ku musozo gato y'ikiganiro dukurikije ibyo by'amahaporo muravuga ko byerekeye inyandiko inyandiko canke ati umuntu mu gutanga raporo agakora mu nyandiko zitomoye ati umuntu adakoresha ikaramu yariyize yarasomye nkuko ukunda kubivuga bisanzwe navuga gute niyo vuga ngo yarize rédaction des textes, conception des formulaires, ibintu bya gutyo mu gihe utabikora ntuvuga ngo warize. Uvuga ngo warasomye. Udashureka, udace nutunavuga wana abashomeri kwa chavuga ngo onayize nabuza akazi. Umuntu atazi kwandika. Atosha kwandika ibintu yumvira ngo aze kusabisha akazi canke aje gusaba credit canke ngo aze gusaba umuntu ko bakorana. Uyo muntu haba yarize. Rero nabo nyine baragwireje nk'umukoresha ndababona gaha mu gihugu. Navuze ya maraporo. Je nka muri BMBC abantu bashitse turandoka bigisha tugira amaformation kugira ngo bashigire izo competence zo gutanga amaraporo mugabo hari ibintu abantu bategira mu kazi turashaka kumigisha ukuntu apanga ibintu mugo niyo mugisha ukuntu bavuga ifaransa cyangwa bavuga icongereza ngo bishobore aha turi mu kazi twadukeneye abantu bafise intango baherako turi kumwe rero umuntu mu kazi akwiye k'abantu bize uri umunyamesha makuru nka mwebwe ukora nkari iwacu muri BMBC mu byo kubaka ukaba ufite diplome ya ingénieur ya comptable ukaba ufite diplome ya gestionnaire ukaba ufite diplome ya secrétariat ukaba ufite diplome ya pédagogique ni n'est-ce pas jenga ndayivuga handiko shaka kwebera abakiri bato banyumve kirazira ko ngizo diplome utazi kwandika utuvuga ati je yo diplome ni muyinyime sinzi kwandika oya mugabo je numva umengo urabarengera umwanya umwe kuko nk'abantu bize ama science usanga kenshi ibintu nk'ibyo onye ibintu riritere byo kwandika atebyo byiwabo urabyumva ariko nk'umuntu yize nk'ibintu by'ibiharuro hari usanga abantu bafise impano bikonsantra ku bintu batijereka ni konsantra ku biharuro nta nibindi bintu nkeneye n'ifaransa biranangora ndakubwiye je nk'iki uko ndabitahura navuze y'amaraporo gutanga amaporo kwa president kwa directeur general kwa ADG kwande navuze y'amaraporo navuze n'ibindi bijya byose urashaka gutuma umuntu aho kuza guha raporo yanditse uhe nawe ton partenaire agahita kubwira ngo urumva ngo je narusibi iye kwanyuma ngo numvise nagira mu kazi nagira barakwice kwandika ku ishure nagira ambye ati introduction hanyuma ucumbwira ati development hanyuma ucumbwira ati recommandation ucumbwira ati n'est-ce pas ko wize jewe rero abantu bari muri kaminuza bari mashuri secondaire atandukanye mu gihugu ndabasubiriyemo reka ntimuze nyemere ko bahama diplome mutazi kwandika ifaransa utazi kwandika kirundi kuko ni kirundi nk'abatari kurikirana nibabizi ni kirundi mumwe n'abantu batazi kucandika sivyo rero bisigura iki urabona barabaza umuntu nk'abantu bize abantu baminuje mwege mwiza amashuri uravyumva murahura n'umudandaza ariko arayandaza uramba kujya nawe agenda ngo ari babura ngatazi no gusoma ujya mushenzi ngo avumikije irenga
uravyo kwera ariko ni mwega abantu mwize musanga nyene mwumva umenga nyene muri kibirenge nimba rero ubyo bintu bimubwira utazi kwandika na amategeko utotanga raporo uri munsi yiwe we ntiyataye umwanya canke ngo hari ikintu cyamubujije ntiyagiye kwiga mugabo ni mudandaza kireke pare ne nawe ko wize utazi kwandika uwari kugwiga kubera iki rero nshaka kuvuga iki kuri iki kintu ikintu cyo ranse y'umuntu yize n'ubutize unabiravye ni karamu n'ubushobozi bwo gukoresha ikaramu agiye muri banki ntavuga ngo nyandikira kubera yarize akeneye kwitwara ntavuga ngo nyandikira kuko yarize cyo niko dukora nka jewe nkeneye ngaha dukorana nkeneye gutanga message ndandika ko narize hari abantu bayoboye amasosiyete batize urumva ndabarusha kubera jewe ndavyandikira urumva ndashaka kuja ahantu nkivugira izo ndimi kuko narize naho ndazivuga nyene vy'ikirundi nyene nk'umufundi nyene sivyo mugabo narize ndazihushagura nyene nk'experiment abantu bakumva ko navuze nk'umuntu yize rero uzi ko wize goca mu ishure ukaba utashaka gukora raporo n'ubushobora gupanga guhemba kwandika gusinyisha abantu ntiwize ari ibintu wariko odo nkariyo hypocrisie hariho nk'imwe byakera abantu bavuga bati nyamara diplome ndafise umuntu wacu azocanshira mu kazi azonsabira rekwera yuko ata interview bazonjana muko nzobana zangu n'umuntu nta mashuri nkeneye kandi ndazi ko hari abantu barose akazi heno uko nyene badacenye batarabwe donc competence sivyo mugabo jewe nk'abakiri bato ndabahanura nkurikije abantu mbona bazana muri BMBC bakahava kubera bataze no kwandika A na I ugasanga ihundi gusa ntazi kwandika insomerwa kandi afite diplome ya kaminuza kubera gusamara kandi nzi ko amashuri yigisha kuva mugabo umuntu akaguma samara nyamba yigira umupira sinzi kuntu bigenda agasoka atazi kwandika uyo muntu rero bijya dore ndamuravuga ngo mwarasomye mutazi kwandika jewe nkuba hakaro hariho umuntu muri akaro karambabaje umuyobozi wa page yavuze ati jewe ndamona umuntu ngo yize umuntu yandike ngo monsieur le directeur jewe ndafise projet yo gukora ibi n'ibiri muri message yo mu telefone kuri WhatsApp canke ngo rero ngo hamwe ngo mumpaye ngo financement bazi page nk'abari muri diaspora batatu nikigo cyo mu Burundi gitanga financement ndiko nabagira publicity kuba jeune gitanga kwera twege twaje gufasha imitabo y'igihugu reka ngire publicity ikigo gifasha mitambe y'u Rwanda n'abatabidusavye sivyo ije ngo rero umuyobozi yavuze ati jewe uzona umuntu anyandikiye ngo je ngo ndafise projet ngo no kwinjiza ngo utanga akazi ko kuba jeune ngo majatano bamwe ngo mushigikiye ngo rero ngo muze ngo mume financement ndagikore shate kuvuga iki hariho n'uburyo bwo kwandika bw'abantu basomye nka kaminuza umuntu yize nka kaminuza ntiyandika nk'umwana muri sizieme arashobora gukubita kabisa plan de projet plan d'affaires gakwita plan d'affaires kay documenta agashanga amadoni akaja no muri ministère no muri OBR nkuko twe tugira sivyo agakubita hose akamotiva n'igihugu kikabitahura n'est-ce pas hari inyandiko rero hari urugero rwo kwandika rubereye umuntu yasomye nka kaminuza urakora des dossiers agwa titre gusa ati nkene mbwire projet ni developera hanyuma ndayijane kwandika sivyo umuntu yize muri kaminuza ntajoje kwandika kwa tuntu gusa tuturetere abafise competence yo kwarigimanta ibintu meme diplomatique meme académique agatanga amaraporo ari détaillé ari chiffré uravyumva nk'ubu dufate none nk'ubu igihugu wumvise ngo kirarose canke BMBC dufate BMBC irose nka financement muri banke canke ku partenaire hariya na hariya nengi baza ko twandika gute mwaza ko kwandika gusanga urumva ngo jewe ngo shaka ngo mu mpengo imashini ngo ngiguruku ngo hanyuma ngo ucema ngo n'amafaranga ngo yikora oya nandika nk'umuntu yize mfata nkandika ni nkeneye ibi nibi kubera iki nzovyunga ko nka detail inyungu amaperita azomeza uko nkamenyera neza nkavuga nti aya makuru nakwiye ngaha abize muca mubibona sivyo nkerekana ko dossier iri documenté et vérifiable ndabivuze kubera iki nurumva abantu banga ngo je ngo dossier nto ngumbe ngo musango dossier nini umuntu yize rero ntatinya kwandika igitabo jewe nk'ubu muri BMBC turasaba nk'ama finance
nukuri urandika bakanagusubizamo atari ibintu wanditse nabi kujya rero ko umurimyi atagira ubunebwe bwo kuvyuka ararima umuntu hitera kwe ko ikaramu ngo ace atemaguza uranyumva ahubwo kwe kuyiko ngaha murambwira umuntu uti none ewe akaza ona ati batakura hakaza nk'ama societe ifuta ko dukorana na BMBC binabiri nkubwa ati rero wewe kuri societe genda utegure upropose iyo partenariat ucuye kuri entreprise nzima ibikayiranira ko yandikira BMBC twe dukeneye dukorana iki hanyuma muzokoramwe ibinganuku nako tuzokunguka ibingana gutya hanyuma akuruterume arote zameze kunuko naravyo mugabo twegebaza ko iyo dukeneye mu partenaire twe tugenda gute jewe duhura ndagifise avuga ati none mu du propose ukuntu mshaka dukorana cavuga ati ndagenda bizanye nyakuba ndagenda bizanye naje nanditse ndabize genda bandariza uravyumva bukira cavuga ati oya hari aga complement unyongerera ako kameze kunuko detail cangira ukonyene n'est-ce pas rero shaka haba kuri ngende gutanga amaraporo n'abantu batangira raporo zanditse neza hari umuntu azana raporo y'igifaransa kigwaye nk'inzoka uravyumva icyongereza gwaye nk'inzoka uravyumva cikindi gwaye nk'inzoka ugasanga nta bukwabu na bumwe burimo nta burungu buriyo mu kirundi ntacyo umenga ni ukamenga ni umwana wa kabiri kimvikana twenga turababona kwera turabibona kwera rero nk'abariko bariga amashuri ko aranyumviriza nibige kwandika ikirundi neza igifaransa neza igiswahili neza ico nico kintu ca mbere abantu barabira ko umuntu yiza akamenya kubuzi kwandika neza igifaransa ikirundi igiswahili bikunze kubuze no kwivuga hoho c'est très important mugabo kimwe n'igishobora gusiga ikindi kesho umuntu azi kubivuga kwambe kuvyandika abaze no kubivuga neza kirumvikana canke basi kuko ivyo kuvuga neza bivana na eloquence y'umuntu mugabo ifo ko umuntu abazi kwandika ivyo bintu rero jewe nkabo turaba ngaha ukibona azi kwisigura kuvuga ati bonjour akandika raporo nagize ibi nibi naho ba mu kirundi cavuga ati muntu yarize ujya muntu mu akazi yarize kuko benshi ngabira bananira byumvikana ko nahandi hana atarake mu ndi baranira hanyuma nk'abari mu buzi nibaze barasoma ibitabo bamenyere kwandika bari kuza baramara sivyo jewe mwese ndabamaramaza muri BMBC kuri ivyo kwandika ndagerageza nkitanga ku buryo kuko urumva navuze ko umuntu atazi kwandika amaramaza urwego akorera ngo urakoze tugerageje kuraba mwagerageje kuvuga ku bijyanye na raporo ku bakozi muravuga kandi ku bijyanye n'inyandiko kuri iki muri ko murakira nk'amadosi murabona yuko abize ashobora gupresenta nka lisansi tuvuge baccalaureat mugabo muri ko muraraba ikete yanditse ukaca uraba na CV yiwe ukacibona ati uyu muntu none urashobora kumuhura letre yiwe canke nagira ngo mwisunga kubyo bize amaze kuguha nka document kuvuga lisansi tavuga maîtrise udavuga neza ibyo jenezo byose ko bihure muri za competence kuko nibaza ko CV burya CV ni nyandiko naho si kuri terre mashaka kubanda mutwisha icyo nyene urumva mu bisanzwe twaravuze mu kiganiro giheze cyukuntu abarundi bigira mu mpapuro ibintu ntibabikore n'amaguru ate dukora mu byo kubaka n'ibindi biza n'ivyo usanga umuntu yaraminuje mugabo mu vy'ukuri ivyo bintu hamwe ntigeza bikora mugabo twege abaminuje bakabazi kuvuga igifaransa bakaba babangutse bakabazi kuvuga icongereza bakabazi kwandika ikirundi neza nata bafise ubwo bushobozi je biranyura ko ndabimwigisha kubera umva Burundi nta vyigwa bihari muri vy'ubwo buhinga dukoresha tuvyiga muri ico gifaransa mu congereza mu giswahili no mu mebire mu giswahili no mu zindi ndimi n'est-ce pas rero uravye erega nuko tawe okay kasi niko mena amabanga mugabo urumva nta mabanga je ndiko ndakeburi abakiri bato bamenye neza yuko hari abantu benshi bariko barareka kuroranirwa mu kazi kubera bagiye kurondera akazi badafise competence batazi gutanga batazi kwandika ko musani bashaka kumenya gutanga amaraporo ko niho raporo mu kwandika urandika igifaransa canke mu kirundi barashaka gufata amapeve atashaka bati mu nama utobwiye ati naka fata peve yire twavuze hanyuma ucipanga neza hanyuma ucwijana tuyisinya aba donc ukabona umuntu nyene yize mu yindi mondo menga ntazi cyo igitume cyo kwiga bisigura rero jewe umukoresha je ngaha muri BMBC je sindama diplome manini
ndaba umuntu afise base yotuma ava nk'umuhinga kubera ari afise diplome z'ubuhinga ngaha twasanze benshi atari bo aho kati genda afise lisanse canke bakara muri iki kintu none nabivyiza hana mugabo ugasanga ntazi kwandika sivyo ugasanga ntazi gutanga raporo n'est-ce pas hanyuma mwumvise kandi ko harimo ikintu ca état d'esprit nawe buciye ubwenge nk'ivyo kuba seriye mu kazi bisaba indi caractère uravyumva naho buciye ubwenge ivyo kuba seriye mu kazi n'indi caractère twobigiranya na kujya kuntu ho mwatege twubatse canke mu bindi bintu nk'imwe z'abakozi kuba fidele canke kuba fidele no kuba ukunda umuntu hari kuntu bifite difference binaka n'est-ce pas rero ntihagire umuntu ari ivyimvya ngo je nadistenga ngo mvuga icongereza ngo ravuga igifaransa mu ishure ngo byose ngo ndaruwano ushitse mu kazi hashakerewa kandi za competence zo kutamara amada bashobuja cyo kugira esprit d'équipe zo kugira iki ivyo bintu byose ngatuzuvuga kwa hanyuma nivyo bituma umuntu naho baci azizo ndimi aciye ubwenge aba efficace ahandi ho usanga ari umengani bambaraje itekeye ikintu kitari seriye merci beaucoup mu gusozera ndiyo mu gusozera reka mutubwirire akajambo kanyuma mushobora kutubwirira en général wivyo vya rapport muvyumve neza mbabare gatoya jewe hari kuntu message ya nyuma abantu benshi baca bakura mu kiganiro et surtout kuri bigana byo mu mahizo misanzwe byo kwiriye kuba bifite n'agaparti kabo kuko message ya nyuma aba ari ubutumwa bukomeye cyane kuko musanzwe ni kiganiro cose kiza mu ijambo rimwe rero muvyumve neza muvyumvirize ikiganiro muzokwame surtout mwumviza akajambo kanyu ibindi byose muzoshaka mu byihoze ariko akajambo kanyu karitasose kuvyumva nuko nyene akajambo kanyuma nukuza barakumviriza kuko niho hari impanuro nini ni naho hari umuzi ingingo ngendegwa ko ashobora kugira ko munuze mu buzima bwawe bwa misi yose ko birafasha cyane okay icyo cyambere yaba umuntu akora muri societe nkirizi wacu waba ukora muri ministère shobuja waba ari ministre waba ukora muri presidence shobuja wawe abari president waba ukora muri BMBC shobuja wawe abari jewe waba ukora muri Nations Unies shobuja wawe ari umuchef wawe direct n'est-ce pas aho uburi kirazirako mugira inama akaguha project uza kumuha raporo yayo hanyuma agusabye raporo agasanga ntayo ufise kubera igijya giye guhaye raporo nawe acatanga rendez-vous kumukoresha wiwe superieur igihe azotangira raporo cyo ni cyambere kugira ngo muramaze bashobuja banyu kirazira ko babaha ibintu mukora n'igihe muzo bitangira hanyuma hagere cagihe mutarabiheza muri eseriye gose mbere muri danger mu nzego zimwe zimwe nimba bashobuja ashaka kwiyemeza ibintu nimwihagararire ico ni kijanye n'amaraporo kuca kabiri abantu bize bategerezwa reka mbwira bakiri mu ishuri bagifise kapacité ko yo gukosora amakosa abategereza gusohoka amashure bazi kuvugisha ikaramu kugira naho nyene ntibaze amaramarire mu kazi kuko nayo maraporo twavuga umuntu atanga mu nyandiko z'ikirundi z'igifaransa z'icongereza n'izindi ndimi bivanye n'igihugu umuntu abamo ahandi ho je namvuga nti nta kintu na kimuntu yovuga ngo ararushije utize atazi kwandika amadokima amaformulaire amakete ama plan d'affaires ama evaluation atazi kugira amaraporo he nayo ntaca barushije umuntu atagiye no mu wa mbere murakoze cyane ego reka ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri no munsi mwumvise muri make tuguma tubasubiramwo tubahimiriza ingene umuntu yokora akazi atekanya agakora neza huno munsi sujet y'uno munsi yari rapport hamwe no kwandika mu nyandiko zitomoye kandi mu rurimi rwiza namara igifaransa andika igifaransa gitomoye kandi ciza nimba ari kirundi andika ikirundi ntuvange nimba ari icongereza amajambo yumvikana kandi yicongereza murakoze cyane ndashimiye na Caritas twakoranye ego merci ego nshimira n'umutumire wacu nizere ko n'ikindi gihe nitwabakenera muzo dusangiza experience yanyu ego tuzobasangiza kandi mbere nifuza yuko mwotumira twagize televiziyo kugira ngo
jewe kubera namaze kudandashavuzwa no kubona abantu hamwe batarisere mu kazi fatiye kubinshikira muri BMBC naho nja mande ma entreprise ibintu ndasanga mu gihugu bimwe ukamara maro kubate n'abantu baraze ko ari ku kazi rero muze muratumira n'abandi bakoresha yego muze muratumira n'abandi bakozi yazifatamo neza mutumira abanyeshuri yazifatamo neza afise base zotuma bamara amashuri bashaka baze kuvugisha ikaramu kugira ngo dushobore gukoresha BMBC broadcasting tujijura abarundi bamenye ko kizira kuza umuntu ari maramaza warize ifo kubigendera ufise umukoresha muhagararire umukingire isosiyete yanyu igihugu cyanyu gitera imbere murakoze cyane Isango rero mu kiganiro cyo gukurikira murakoze